idufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago no mu makuba haturindishe imbabazi agira haba mu byago no mu makuba haturindishe imbabazi ntidufite gutinya habe na gato ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago no mu makuba haturindishe imbabazi agira Hallelujah. haba mu byago no mu makuba haturindishe imbabazi agira n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho Ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu usinziriye cyane iyo tugamye turanye imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu. murakoze cyane dukomere amashimana yacu mugihagaze reka mubanze mumfashe mutore bibiliya zanyu dusome uyu murongo uri mu Izaburi 118 ndazi maze iminsi mugaburirwa amajambo ya vino nsha n'umukuza mushasha. Haleluya. Zaburi 118 ku murongo wa 13 Zaburi 118 muciye muntu nta ngorane sigare bakeyi batore intebe bicare ngaho batore intebe bicare. Izaburi 118 ku murongo wa 13 na 14 narasunuwe cyane kugira ngo ntembe maze uhoraho arantabara. Uhoraho niwo nkomezi zanje n'indirimbo yanje kandi yahindutse agakiza kanje. Narasunuwe cyane kugira ngo ntembe muri no myaka 10
ariko uhoraho yaratabaye. Haleluya. Reka nsome uno murongo mwikete Paulo yandikiye abikorosayi mucemu. Hari imbabazi zikomeye. Ntacyo banze murindira ibyo. Abikorosayi 1 umurongo wa 21 na 22. Abikorosayi, namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ibyo mwakoze bibi, none ubu yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo muri abera, mudafise agasembwa, mutagira ico mwogawa. Mutagira ico mwogawa, asangwa muhora mwizeye, mushinzwe neza mutanyiganyiga, mudatirimuka mu vyizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Paulo na Olivier ngaha bacikiye abakozi b'Imana. Wanyujuje indirimbo z'umutima z'amashimwe, wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Wuzuye ubuntu n'urukundo, ibiganza byawe bihora ari byiza. Iyo nyovye ungaruzi neza, ukambwira ijambo riruhura umutima. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Mufate ibyicaro gato, munkundire manze nshimire umukozi w'Imana ikaze mwampaye byo kuza kubana namwe, kugira ngo dusangirire hamwe iby'Imana yabakoreye muri ino myaka 10 irangiye mutanguye kino gikorwa c'Imana. Urashobora kubandanya uvuza agake gake. Nkibona ubutumire binosha mu mukuza Misha, mu bisanzwe iri ni iyerekwa buri saison yose
ifise amavuta yayo. Saison yose igira amavuta bijanye na saison. Hari imyaka 10 mumaze, hari uko mwabayemwo, hari uko vyagenze muri iyo myaka 10, ariko hari indi saison mugiye gutangura izobasaba ayandi mavuta mashasha atandukanye kimbure n'ingene mwari mumaze imyaka 10 mubikora. Yesu avuga ariya jambo, hari gituma yaciye ujya migani, umwana ashaka imigani 2 ikurikirana mbere 3, nuko abanyabwenge b'ivyanditswe, abari baganza idini ry'abayuda ntibariko baratahura ibihe bishasha Yesu yariko arazana. Bagomba yuko bibandanya bimera nk'uko vyamye hambere hose. Uko vyamye hambere hose bigume bibandanye no kuba mu myaka yose. Yesu arabitegeza arabwira ngo hari ico mutaratahura. Amavuta ndiko ndakoreramwo ntashobora kuba muri ivyo vyakamenyerekanye. Hari yindi saison nzanye, hari yindi mpinduka nzanye. Mu gihe mwo kwibaza yuko bishobora ingene mwari mumenyereye mukora ibintu byanyu, ntibikunda. Bisaba yuko haba shift, bisaba yuko haba impinduka ingene mwari musanzwe mukora ibintu, kugira ngo mushobore kwakira aya mavuta mashasha, iyi mpinduka ndiko ndazana mwihanga ry'Abisirayeli. Kozi w'Imana rero ndagukeje kuri iyo mbono. Mwana shaka uno munsi iryo jambo nza kuvugana ko nubwo ndarifise narayiteguye, ariko mu ntunge ngira ndabasubiza inyuma gatoyi. Ndabasubiza inyuma gatoyi muri rya jambo nabazaniye, ndabakubwira ngo muri imyaka 10 Imana yarabimamye. Haleluya. Imana yarabimanye. Yarabimanye. Haleluya. Haleluya. Nari kubigisha wanashaka kuko naragize intambara nyinshi kuri no tema, ariko kandi narateguye ibyo nateguye birahari. Mugabo numvise umenga no babwira rino jambo. Imana yarabimanye. Icari guhitana kino gikorwa ntivyabuze. Icari gutuma mutangura mu mwaka wa mbere kaca gisenyuka ntivyabuze. Ariko Imana, haleluya, Imana nyani imbabazi yarabimanye. Nico gituma uno munsi mufise imyaka 10. Hari abana bavuka bagaca bapfa. Ni benshi batanguje ibikorwa bigapfa. Haruzuye batanguza ibikorwa, batanguza ibicaniro, nyuma y'ukwezi kikaba kigiye. Imana yarabimanye. Haleluya. Nico gituma uno munsi mushobora guhagarara ngaha mugatazira Imana. Imana yarahabaye cyagihe bene data. Yarahabaye. Ukwiza imyaka 10 nimubifate minenegwe mu gikorwa c'Imana. Kukaba tunigana saba inyama n'amaraso, tunyigana n'abahambaye, abakuru baganza ikirere.
Nakwiye gukomera mu mashi Imana ko yarabimanye. Imana yarabimanye. Ivyari kubatagaza ntivyabuze. Harababasunitse barabasunika bibaza ngo muratemba, ariko Imana nyanimbabazi irabakira avuga ngo ya naho muja mutegeza kubandanya mukora igikorwa. Subiza amaso inyuma haruhande hanyu, hari abo vyanse. Nubwo nimba vyarakunze nuko Imana yavuze ngo aba sindabatanga kubw'imbabazi zayo, aba ntibikunda. Nico gituma imbere yuko mwinjira mu yindi saison, haleluya, imbere yuko mwinjira mu mikuza mishasha, muri mavuta mashasha, murakwiye kubanza kuduza ishimwe, mukavuga ngo Mana turagukengurukiye. Naco bitwaye, umve mukozi w'Imana, naco bitwaye. Birashoboka muri iyo myaka 10 hari bitagenze neza, ariko unezerwe ko Imana itabatanze, yarabimanye. Muracyahagaze, biguma cange vyoroha, Imana yarabazigamye irabarinda. Ijama sinyuma mwibuka ibikorwa vyiza wankoretse, sinoronka nico mvuga, indirimbo nakwiye, indirimbo nikwiye, n'amashi nakwiye, ku vyiza wanyeretse. Subija amaso inyuma mwibuka ibikorwa vyiza wanyeretse, sinoronka nico mvuga, amajambo nakwiye, indirimbo nikwiye, n'amashi nakwiye, ku vyiza wanyeretse. Ijambo rimwe gusa Mana niryo rinzanye, nukuvuga ko wakoze, wagize neza Mana. Ijambo rimwe gusa Mana niryo rinzanye, nukuvuga ko wakoze, wagize neza Mana. Abasunuwe ntibatemba, Imana ikabimana. Yesu nashimwe. Turiko tuvuga igikorwa c'Imana, urashobora no kuraba mu buzima bwawe. Ivyagusunuye ntivyabuze, ariko uracyahagaze di. Haleluya, uracyahagaze kandi sikubera inkomezi zawe. Nuko mwijuru hariho uwavuze ngo ya umwana wanje ndamwimanye. Haleluya, ndamwimanye. Iyo nibutse inkuru ya Yosefu, ingene yasunitswe na bene wabo, iyo nta kintu kibishe nko kudandazwa n'abo muvukana. Ari Murundi bavuga ati nta nico dupfana, nta kindi yandi amwitezeko. Ariko iyumvira umuntu muvukana, amaraso,
habonye Yosefu aje ati ngujya karose, ubu rero reka duheraheze ivyiwe dufurire yose birangirire ngaha. Baramukubitisha ibeyi, kudandazwa na bene wayo. Inoti barazinga, babanje kumwambura n'ikanzu, sinzi ngira baciye bamurungika ari gusa ntavyo nzi, kubera ko ngo baciye bafata ya kanzu yari yambaye bashira babaga intama bashiramwe amaraso baronkira se wiwe ngo twatoye ya kanzu y'amuhungu bawe igihugu ca muri. Ndiko ndabona Yosefu Potifara agatwaye kagahindukira inyuma kakaraba bene wa batarakini vraiment. Hivyo tu. Munanikula kabisa hivyo. Vraiment. Idufite gutinya habe na gato. Idufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago no mu makuba, aturindisha imbabazi agira, haba mu byago no mu makuba, aturindisha. Murabizi abantu barashobora kugusunika bakavuga ngo dosiye twayihejeje vyaheze. Ivyo yakize ubwa mbere, ibi vyo twahejeje hose, twaciye hose, vyaheze. Ariko mwijuru ijuru rigakorana rikavuga ngo oya ntibikunda yuko ujya Turafise Imana bene data, turafise Imana itabara, Imana igira neza. Ariko se bo ntituza gutahe amasaha numva ya saa 3 sivyo? Inkuru za Yosefu murazi ngene byarangiye. Bimwe nyene banga byaruhiye kuba, kubera ko Imana umbiza bene data, by'ukuri imigere irababaza. Hari bikomere turacamwo kubera ko abantu by'ukuri bagerageje kugusunika. Numvise umukozi w'Imana muri no saison nshasha mugiye kwinjiramwo, uteza kwinjiramwo ufise umutima w'imbabazi. Haleluya. Ibikomere bagukomerekeje ugabwira Imana muri zino ndwi zibiri mufise ati ndakeneye yuko umvura bino bikomere kugira ngo nzoshore kwakira amavuta mashasha atembera ahantu heza, atari ahantu hari umururazi. Oya umve, hari ibyo arashobora gukora ugifise umururazi muri wewe, nivyo kunda, kuko ibihe mugiye kwinjiramwo nibihe bikeneye inzavya nshasha, imikuza mishasha, atamururazi urimwo. Nibyadukomerekeje ukavuga ngo ibi ndabishyize ku iherezo, ngira ntangure saison nshasha, kubera haro bishasha Imana yitegure gukorana namwe. Ico gituma Yosefu amaze kubabona yarabwiye ngo si mwebwe
kandi ntimuze gushika mu nzira ngo mushwane. Ntimuhave mushika mu nzira ndabazi mwebwe ati narababonye ati nimwashika mu nzira ntimuze gushwana mutangure gutana kw'ibirake si mwebwe mwankubise ujya mugere mwarabunkubise koko warababaje burya bene data imigeri irababaza nubwo rimwe na rimwe twunguruza hari umugere bagukubita ukakunguruza mugabo ukagendana imvune lakini kuguru kwavunitse mugabo ukisanga mugabo shoki ukayigendana na cyane cyane ubikorewe n'uwo wazigato bigukorera. Kubikorerwa n'umuntu utabimuzigamwo. Ari nabyo Dawidi yandika ino zaburi, hari n'ahandi yanditse ngo sinaba ahantu yanditse avuga ngo zaburi 30 hari zaburi yanditse aho yavuga ngo icyambabaje ubwo twagendana niwe yampagurukiye iyo buwundi ntibyari kumbabaza cyane mugabo urazi guhagurukirwa n'umwe mupfukanana ku karago umwe musangira amabanga yo ku karago akaba niwe guhagurukira umwe wagirira neza umwe wambika umwe wagaburira shonje umwe watabara agira fe kaca akagurindira ugasigara umwitiza atarakini nawe vraiment nawe shukrani ya Dawidi yanditse ino zaburi iyumvire Sawuli ibisazi byamufashe baravuga ngo nta kindi cyo gukiza izo mpemu mbi ninanga hari agahungu kazi kuvuza inanga di umuhinga akomeye ngo atanguye kuvuza haleluya ibisazi bya Sawuli byaca bicureha agaca umve amahoro akuzura Osuri izina abakenyezi bararirimba indirimbo yakwegereye Dawidi inyuma y'urugamba rwa Goliyati. Sinzi ko razi mwa abakenyezi namwe muze muradukwegera ntimuze murapfa kubyo muririmba kuko ari gihe mu biririmba ugasanga bituzana ingorane problem Sawuli yishe uduhumbi gusa ariko Dawidi yishe ibihumbi byinshi. Sawuli arumviriza iyo korasi abakenyezi nga kubita imyironge pendo Sawuli arumviriza atahabaye bamuharuye ko ibihumbi n'ibihumbi indiri cye wambaye utu musuri izina bari ku meza bari abantu ku Sawuli atora icumu yicara ku meza ariko arafungura mugavise icumu sinzi nyene yikoresheje hasi nyene nk'ubwira atora ikintu kikorotse atora rya cumu abararekuye umwami Imana nyene irahaba ngira iramwimana kweri haleluya mugabe icumu ryari ryagizene
mugabo Imana iravuga ati Sawuli ati ndamukwimye sindamuguha. Reka Dawidi yisanze ari mu ishamba, hari isore ihora ku intenza ya Dawidi aho yigeze umusazi aracira urukonda, sinzi ingene atangura kugenda yigize uku kugira arabe yuko yuva aho hantu. Aca aravuga ngo narasuniswe cyane kugira ntembe, ariko uhora harantabara. Haleluya. Bene data, sinzi ibyagusunitse, novuga byinshi cyane n'inkuru nyinshi cyane z'abantu mwe nawe. Burya uravye ingene Satani yasunitse Adamu na Eva, erega hajya we yarazi ko vyaheze. Ati umwana w'umuntu ivyo birarangiye. Ya presence yahoragira n'Imana, hamwe bahora batwenga n'Imana, bagatera inkuru, akaga k'Imana kakaza, ati uno munsi birarangiye. Ikiyago bahora bagira n'Imana, ibyabo biraheze. Tindasize ko nivu bye. Ariko Imana kari umutunzi w'ikigongo. Iyo Mana iravuga ngo uwo naremye mu ishusho yanje sinshobora kumurekura. Uko vyogenda kose, bintwara imyaka n'imyaka, hari ikindi gihe nzomugarukana muri presence yanje. Hari ikindi gihe nzorema bishasha. Hari ikindi gihe nzosubira kumwiyegereza. Hari ikindi gihe nzorungika ugenda guca inzira. Arabwira inzoka ngo wanzoka we, guhera none hagati yawe n'uyu mugore hagiye kuba urwango. Uzogerageza kumukomora ku gitsintsiri, ariko wazokumena. Yaraciye inzira nuko gucumura k'umuntu umwe Adamu kwazanye urupfu rugakwegera urupfu abantu bose, niko ukugororoka k'umwami wacu Yesu Kristo kwatuzaniye ubugingo budashira. Haleluya. Iyo jambo Paulo yanditse ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana, Satani yaragerageje kubasunika, adusunikira mu bintu byinshi cyane bitandukanye kugira ngo dutandukane n'Imana. Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi idusanga muri bijya nyene, iravuga ngo sindaheza namwe. Haleluya. Hari igikorwa nifuza ko muzokora, sindaheza namwe. Ntacyo bitwaye ibyo waciyemwo, ntacyo bitwaye ibyo wabayemwo, mugabo Imana igusanga hariya nyene, iravuga ngo ya nuze hariho igicaniro cyo kuri Spiritual Gravity Center nifuza yuko uzokorerako. Niharuye uko twari turi, ibyo sibyo byayiraje ishinga.
yari iraje ishinga n'iyindi saison y'imyaka 10 mwategeza gutangura hano. Ibyo twakoze kubw'umwana wa Yesu Kristo iduhindura ibyaremwe bishasha. Iravuga ngo guhera none ibya kera ndabifutse, dutanguye page nshasha. Kimbura Satani kubwiwe yavuga ati uyu wewe ndamuhejeje, ariko Imana ntiyari bwashireko akaburungu. Imana ntiyari bwashireko akaburungu. Birashoboka abantu bitegereje ingene wakiriye, baraguhaye n'imisi, baravuga ati wewe nturazi nane, ati gene nyene uburiyamvya kwezi kwa mbere, ati ntacyo tukurindiye amezi 2 uzaba wagiye. Ariko Imana iravuga ati oya, uyu naramwimanye. Haleluya. Uyu naramaze kumukura hariya, naramwimanye kandi sinzomurekura. Njo gituma Dawidi yavuze ngo naho wotemba ngo ntazoshika hasi gose, kuko Uhoraho amugumya mu kuboko akakuramira. Birashoboka muri no myaka 10 umaze waranagiye no mu ntege nke, nibisanzwe, ariko Imana ntigeze ikurekura, ntigeze igutanga, yakugumije mu kuboko kwayo, ikurindirije ibindi bihe bishasha igiye kubashiramwo bya vino nsha n'imikuza misha. Ntigeze gutanga, hari impamvu itagutanze, yari kigutegurira ibihe nkamwe n'ibi, ibihe utegeza kwinjira mu yindi saison, ibanje kugucisha muri ivyo, ibanje kukwereka ubwizigirwa bwayo. Hagati no muri bijya narabaye umwizigirwa, n'igihe utavyuka gusenga narabaye umwizigirwa, narakuzigamye, narakuzigamye. Tego nakugumije mu kuboko kwanje, ndakuzigama kugira ngo ikwinjije mu bihe bishasha, mu yindi saison mwiteguriye kwinjiramo. Ngo hamwe twari twishwe n'ibyaha byacu, hamwe twari twaratandukanye n'ubwiza bwayo. Yicaye mu ijuru iravuga ngo nubwo biruko ndacabakeneye, ndakeneye kubakoresha. Hari igikorwa nifuza gukorana namwe, iturungikira umwana wayo, ihanagura ikete itwagiriza Mwami Yesu aribamba ku musaraba kubw'ubuntu bwayo. Bene data, hari ibintu bitatu mwinjira muri no saison nshasha mukwiye kwinjirana. Hambavu y'inyigisho by'ukuri ndazi maze igihe muri ko muhingurwa mutegurwa kugira ngo mushobore kwakira bishasha. Akamenyere mu bihe mugiye kwinjiramwo nikazokora ngo turabimenyereye ngo ibyo akamenyere mu bihe bishasha mugiye kwinjiramwo mubisige muri no myaka 10
icya mbere mukwiye kwama mushimira Imana ku byiza igenda ibakorera. Muri sezo nshasha mugiye kwinjiramo ntibisigura yuko mutazohura n'intambamyi, kuko ntiturashika mu ijuru, ariko ndasenga ngo Imana izoreme muri mwebwe umutima w'ishimwe. Imvugo zanyu muhindure ingene mwahora muvuga. Muri mwebwe hame haduga ishimwe gusa. Imana ireme ishimwe mu mitima yanyu. Sezo mugiye kwinjiramo muyinjiranemwo amashimwe gusa. Nibyanka uzovuga ya Zaburi ngo mutima wanje himbaza Uhoraho. Uyu force umbe gobera umutima wawe. Umbe umbwete mutima nubwo utabishaka ndagutegetse himbaza Uhoraho. Ubwira ati mwese ibimbamwo byose mutazira izina ry'Imana. Kigira kabiri mukwiye kwinjirana muri ino sezo nshasha. Ntimuze mwigere mwibagira intambara Imana yabagwaniriye muri ino myaka 10. Muze muzire akaziri. Ntimuze mwibagire intambara Imana yabagwaniriye muri ino myaka 10. Kubera iki? Ivyo bizobabera umutahe wo gushikama, bizobabera umutahe wo kutanyiganyizwa no kudatirimuka mu vyizigiro vyanyu. Intambara Imana yabagwaniriye muri ino myaka 10 nimwazikapitaliza zizobabera impamba mugiye kwinjirana. Nimwashikana mu bikomeye muce muhindukira muvuge ngo Imana yatugwaniriye bya bindi iracari ya yindi nyene ntirahinduka. Naho yagiye na nubu iracakora. Haleluya. Uko yari ejo uyu munsi nikiri nejo nikizokwama. Intambara Imana yabagwaniriye niko ko murajabutse, ariko ntimuze mwigere mwibagira izo ntambara Imana yabagwaniriye ikabaneshereza. Numutahe ukomeye cyane utegeza kubinjiza muri sezo nshasha. Ibi bishasha mugiye kwinjiramwo bibasaba guhindura ingene mwahora mukorana n'Imana yanyu. Bibasaba guhindura ingene mwahora korana n'Imana yanyu.
kandi ndabibutse ko imikuza vino nshasha Imana igiye gusuka aha atari rwanyu gusa. Yaba nari mvise igikombe nari kubereka ingene bigiye kumera. Igikombe n'amazi. Vino nshasha Imana igiye gusuka muzoronka rwanyu, ariko hazaba n'umusesekara. Haleluya. Igwanyu bizoboneka, ariko Imana igiye gusuka vino ku buryo, ariko rero iby'iwanyu byagumye ngaha, ariko hari ibyasesekaye. Haleluya. Hari ibyasesekaye. Iby'iwanyu Imana irabisutse, ariko hari ibyasesekaye abandi bategereza kuronkako. Iyo niyo vino nshasha mugiye kwakira, bitazohagararira ngaha ariko n'abandi bose ibyabo bisesekare, musigarane by'iwanyu, igikombe cyanyu cyuzuye, ariko ibindi bisesekare, abandi bakire mu izina rya Yesu. Ndahejeje. Karibu. Cyane dushimira Imana. Nimuze dushime. Ego cyane, Imana irashobora kumara isaha yose iriko iratubwira, ariko igiye kurangiriza kuri iki kintu. Ijambo nyamukuru niri ubuvugishwa bw'uyu munsi kuwa gatanu buhagaze kuri iki gikorwa cyanyu mu musavyi wayo akoreshejwe hano. Impande zine z'iki gihugu cyacu citegurira kwakira vino nshasha. Vino sha igomba gutemba mu miryango yacu, abatarakizwa bakizwe. Vino yacu igomba gutemba ku ivyo wasize hariya mu mihana. Umviriza, vino yacu izotemba igere no mu ndongozi zacu zose z'igihugu cyacu c'Uburundi. Iri jambiri raba mugenzi wawe, abantu babiri babwire ngo niyo mpamvu Imana yakwimanye kubera ngira winjire muri iyi sezo. Imana yakwimanye kugira ngo winjire muri iyi sezo. Imana yakurinze kijya gihe kugira ngo winjire muri iyi sezo. Imana yagukuye kuri ujya musego kugira ngo winjire muri iyi sezo. Imana yagutabaye kugira ngo uyu munsi winjire muri iki gihe gishasha. Subira urabundi umubwira ngo Imana yacu ni Imana ikuranye imyanya n'ibihe.
n'Imana ikuranye imyanya n'ibihe. Turakiriye igihe gishasha wa mana we, turakiriye ibihe bishasha mana we, turakiriye ibihe bishasha wa mana we, turakiriye ibihe bishasha ibihe byose. Ngirashinga intaha, mukomeze mushime. Ngirashinga intaha, ntahe ntoyo y'ibibaye ubunyene. Papa ndamukunda cyane, papa aragahezagirwa. Namusengeye isengesho uyu munsi, uyu muvyeyi Bishop, nagusengeye uyu munsi uze muri stili itandukanye niyo tuvuyemo, kuko mu bisanzwe ibintu umusavyi w'Imana Miburo yavuze, umusavyi w'Imana Eric yavuze, n'umusavyi w'Imana Keve yavuze ku munsi w'ejo, nukuri birahagije ku buryo dusimba iyindi etape. Mu bisanzwe reka mbereke ikintu Imana ikoze, ikintu tubwiye umugoroba ndakibereke. Imana ishatse kutubwira ngo hamwe no kwiginagura no gutamba ivyo yeje kutubwira n'ivyo yatubwiye kuva ku wa mbere, ntimuze mwibagire. Hari igihe tuyigomba ko ishimwe nayo ku ruhande rwayo hari iki dukeneye ko, hari irindi shimwe idukeneye ko, ugasanga twayisondetse kubera kwikunda. Ntimuze mwibagire. Ndakundira ijambo Imana yabwiye Mose ngo abwire abasavyi bayo ngo nimwamara mugashika muri ico gihugu, mukaba mu mazu mutigeze mwubaka, mukaba mu butunzi mutigeze murondera, Imana ishira akantu ati muze mwiyubare, ntimuze mwibagire. Imana yabakuye mu nzu y'ubuja, ntimuze mwibagire. Imana yabakuye hahandi. Urabizi Satani aragatsindwa ibihe byose, igihe cyose yamashaka kutwumvisha yuko ibintu byose biri normal. C'est pas normal kuba nk'igihumeka, c'est pas normal kuba igihumeka. Imana irafise igituma abo mwaryamanye muri sarkomine wagenda wumva avuga ngo arahafasha, naho haryamye mwararyamanye umuntu mu cumba kwa witaro arahafata urasigara. Yewe nta gihamana mu Mana. Imana ni Imana y'umugambi. Raba mugenzi wawe mubwire ngo umugambi w'Imana urakomeje. Mu maso y'abantu birashobora kuba biboneka nkaho birangiye. Yemwe nidukamera Imana amashira tugendera ye. Haleluya. Sinzokwegera nemerera umugwanizi yuko afata ishimwe ryanje ngo arishire mu bintu bisanzwe bibaho ku munsi ku munsi. Ivyanje biridistinga every single day. Ivyanje biridistinga kuko Bibiri ivuga ngo nimba hari uwirata, yirate ko afise uwo mugabo, yirate ko afise iyo Mana. Muri nivyo yararivye ngo kandi ivyo mfise vyose niwe wabimpaye. Imana, Imana ishimwe cyane, niwe yabiduhaye. Raba mugenzi wawe mubwire ngo Imana iracakomeje. Raba umuntu muri kumubwira ngo umugwanizi ntakorohereza ishimwe ryawe, rirakomeye, ntaryoroshe, rirakomeye. Ndavuze ngo ntaryoroshe, rirakomeye. Ntaryoroshe muri wewe, rirakomeye. Ntakubwire ngo ujyame udashimye, rirakomeye. Ntakubwiye ngo ufungure udashimye, birakomeye. Ntakubwire ngo ugendere muri iyo modoka udashima, birakomeye. Ishimwe ryanje rirakomeye. Reka dusenge mbabwirire ikintu aba tugisengere ko
Dawidi yiyumvira kubakira ingoro Imana. Hama reka amabwire ntarabivuga. Mwavyumvise yuko Imana hari ibintu yagira agarukana twumvise muri iyi minsi 3. Mwavyumvise ntimwavyumvise? 2 gusa. Mwumvise 2 gusa? 3 gusa? 4 gusa? 5 gusa? Vyari vyinshi cyane. Imana ikomeje kuvuga kuri iki gicaniro. Ndashaka mumvise iki. Dawidi kubera yagize iciyumviro cyo kubakira Imana, kuvyiyumvira gusa, Imana ihagurutse umuhanuzi, umuvugishwa Natani, iramubwira ati genda umbwirire umusavyi wanje. Ijambo rya mbere Imana yamubwiye itaramubwira ngo umubwire ko ari uwundi azokubaka wakoze ku maraso, umanze ugenda umumbwirire, ngira manze ndamuhe kado yo kunyiyumvirira neza, gufata umwanya kwiyumvira ubwami bwanje, kwiyumvira igicaniro cyane, kuba yiyumviriye yuko yo nyubakira. Ndashaka kwanza kumanza kumuha gift, ariko ava yuko ndayimuha, umanze umuhere kuri iri jambo ngo n'Imana yagukuye inyuma y'intama pana imbere yazo. Nduhoraho nagukuye inyuma y'iki? Inyuma y'intama. Nagukuye inyuma y'intama. Niho yamubwiye ngo umubwire ko nzomuha izina nkuko narihaye basogokuruza. Umubwire kandi ngo iki gihugu ngo Imana ngo izokikubatikamwo, ngo kiberemwe amahoro, ukibemwe amarembe, kandi ngo abagukubakuba bose, abazorondera kunyiganza bose bazohinduka abansi banje, ni kuhoraho ngize. Raba mugenza umubwire ngo irafise igituma yakwimanye, fise impamvu yo kukwimana. Witegurire icyo gituma vuba cyane urakimenya. Icyatumye Imana ikurinda, icyatumye Imana. Kindi tutokwibagira, aravuze ngo akamenyero, yabivuze arabahari. Akamenyero mugasige he? Mugasige muri imyaka 10. Zamuri biganza nova Imana hano hano, tuyishimire, tuyishimire, tuyishimire hama turangize. Rabashanda rabasaya, turagushimiye Mana uyu mugoroba wa gatanu. Uramashara baya sapriya defa raya sikatayama, turakiriye. Horaho niwe mwongere wacu, ntituzokena. Tuvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, aturongorera mu nzira ziwe zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho no twoca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, ntituzogira ikibi na kimwe dutinya, kuko ari kumwe natwe. Inyobozo yiwe, ubuhiri bwiwe nivyo biduhumuriza. Antegurira ameza mu maso y'abansi banje, asuka amavuta ku mutwe, igikombe canje kigasesekara. Ndagushimiye kuko wakunze kugororoka ukanka ubugarariji, nicyo cyatumye jewe uhoraho Imana yawe ndakurobanuza amavuta, amavuta y'igikundiro, hama ndakurutisha bagenzi bawe. Paregado sapia emende zakita dove. Ndagushimiye Mana, umugoroba mwiza turakiriye, n'uyu mugabane nawo turawakiriye, n'aya majambo y'ubuzima turayakiriye, n'ubu buvugishwa duhawe turabwakiriye. Turagushimiye kubw'umusavyi wawe waturungikiye, watanze akaryo, gutanga akanya kugira ngo umusavyi wawe orabashanda rabaya wubahwe Mana, wubahwe Nyaguhora ku ngoma. Uragahezagirwa kuri Imana, uragahezagirwa Yesu, uragahezagirwa. Tuzi ibiganza dushimira Imana mpeza. Urakoze Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera. Oramashandaraba, oramashandaraba, derere basikarabaya, bande zakita dove.
Oh sharaba hiri adasakarabaya. Oh sharaba orabasa. Oh sharaba. Ntabari twebwe mwami, ntabari twebwe Yesu, ariko izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Ntabari twebwe Yesu tuguha icyubahiro kandi turemeza. Zamura ibiganza byawe tubimubwire. Kuri umwami, haleluya, kuko ibyo waremye yabemeza, natwe turi hano wabatakuzi bose bamenye ko atayindi baniriho. Ntabari twebwe mwami, ntabari twebwe Yesu, ariko izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Mwami, ntabari twebwe, mu byo tuvuga byo dukora Yesu tugomba guhabwa ishimwe, tugushikamiye imitima ibyo dufite biguha icyubahiro, ariko izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Mwami, ntabari twe, tumuvugirize impundu n'amashyi menshi umwami wacu. Munkundire dushima Imana, hama mbarekure mutahe dushimire umwubahwa, igikoresho cy'icubahiro Imana yatunganije kugira ngo gikore igikorwa cyiza cyose. Papa Bishop, turagushimiye kubw'uyu munsi Imana yatanze aka kanya ikayobora intambuko zawe kugira ngo muze kubana natwe muri ibi bihe, muduhereze n'iki gikemanyi kidasanzwe muduhaye. Wewe ni Imana yakuzanye, turabashimiye nk'umuryango wa Spiritual Gravity Center. Imana ni nziza rero, twari tukwifuza, warakoze kuba twarabikoze ko
mukavyumva vuba. Vyahuriranye afise ingendo nyinshi, mu bisanzwe muri programme yategezwa kuba yo kwigishije nka gatatu, ariko kubera afise ingendo n'ubunye arafata urugendo, ariko yatubwiye ati umunsi wo gusozera dimanche après-midi azoba ari kumwe natwe. Turagushimiye muvyeyi, turamukirize Mama Bishop, twabonye umuhungu yaguherekeje n'abandi, Imana ibahezagire. Turagushimiye cyane, uvyumve ko imitima yacu inezerewe. Niki nacu nirindi tafari y'urwibutso rwanyu mushizeho kubw'imyaka 10 yindi iri imbere yacu. Tuzokwama tuvyibuka, tuzobizirikana kuko twatanguye saison nshasha. Shengera Imana ibaha umugisha. Tega ibiganza ndabahezagire. Mubikunze tuzosubira ku munsi wa Mungu, tuzoba dufise ibihe bidasanzwe mu gatondo. Après-midi tuzosenga, ariko avant-midi tuzoba dufise ibihe bidasanzwe. Ibihe bidasanzwe. Vya mbere vyiza yuko menyesha umusavyi w'Imana yuko atazoza, nubwo twasavye ko yoza. Hari ibintu tuvuga, ariko twasenga tugahabwa indi direction. Umunsi wa Mungu uzoba ari umunsi w'umuryango, uzoba ari ibihe bidasanzwe vyo gusenga, kugira dutangure itariki imwe turi mu kindi kirere kidasanzwe. Numvise jewe nk'umurongozi, nk'uwagiriye ubuntu kubahagarara imbere, ari je nofata umunsi wo kwa Mungu kugira ngo twiyubake dusozere, hama dutangure nabo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu tuzoba turi kumwe n'abasavyi b'Imana. Mbese no mu pasiteri twiteze kuva mu gihugu cy'u Rwanda azoshika ku munsi wa mbere. Tega ibiganza mbahezagire. Uhoraho abarabe ryiza, abamurikishirize mu nyonga hiwe, abaha umugisha. Hezagirwa mwinjira, muhezagirwe musohoka, hezagirwa mu biyaya, hezagirwa mu misozi. Imana yuzuza amato yanyu, ibigega vyanyu vyuzure. Muhamagariwe kuba imitwe, ntimuze mwigerera mu bimirizo. Muhamagariwe kuba b'imbere, ntimukaba b'inyuma. Muhamagariwe kuba bo hejuru, kiziririzwe kuba bo hasi. Uwo niwo mugabane. Nta cacuriye kubarwanya kizogira ico kigira, kandi ururimi rwose ruzohaguruka kubaburanya. Ijuru ryaraherejeje kurutsinda, kuko uwo niwo mugabane, niwo mwandu w'abagororotsi b'Imana. Ndabatuye ko yuko amahema yanyu atakibazo kwigera yegera. Imana iratanguranye saison nshasha nawe yo gusubira kukwimana iyindi myaka 10, mbese n'iyindi myaka ikurikira. Uhoraho arahagurukanye n'abiteguye, arahagurukanye n'abatahuye ikirere gukoreshwa ibidasanzwe. Abazi Imana yabo barakomeye. Ndavuze ngo abazi Imana yabo barakomeye, kandi bahejeje gukomera bagira bakoreshwe ivy'ubuhizi. Imana ibarabe ryiza, Imana ihezagira imiryango yanyu, Imana ihezagira igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, Imana ihezagira indongozi zacu, Imana ihezagira ibikorwa vyanyu none n'iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Ijoro ry'amahoro.